Uyu munsi tubazaniye inkuru idasanzwe. Bamwe musanzwe muzi ko isukari isanzwe iva mu musigati canke iva mu gikaju. Kuzana ubuhinga budasanzwe bwo gukora isukari biciye mu giterwa c'igitoke arico umuhwi. Sinzi ko hari abo baba bamaze gutemberera mu ihinguriro rya dufise i Burundi rikora isukari rya Soso. No kuvuga ibikaju bwa mbere na mbere babanza kubikanyura bakaronka umutobe Amazi. Tukaba tuzi ko n'igitoke naco nyene hariho ubuhinga bwo kugikanya kandi n'ubwa kera mu Burundi hakaboneka umutobe. Yego. Nuko rero twatanguye tugira comparaison kuri ivyo bintu bibi. Ati none ko hajya bahera ku mutobe akaba ari ikindi kintu kizana umutobe kandi gihari cyane kimwe isukari vyose aho kinasuma ni uwo musigati. Yego. Ati tuze tugerageze turabe ko ibi bintu vyo kunda. Bazanye ubuhinga budasanzwe abantu benshi batari bamenyereye aho umuhwi ushobora kuvamwo isukari. N'abafise iritiro zigera ku 40 z'umutobe. Kuramwo 20 kg. Aca nkuramwo ibiro 20. Vyagutwaye imyaka ingahe? Twatanguye mu mwaka wa 2018. Umugambi ugiye gukunda ubu. Umugambi wagiye gukunda mu ntango z'uno mwaka. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe mu rwaruka rufise imyaka mike umujene. Ndakora mu kijambere. Amahoro neza. Witwa nde? Nitwa Ingabire Edizo. Isukari yimura mu buryo bw'imihwi. Cyo cyumviro caje gute? Ico cyumviro cyatanguye niga muri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega ya bita IPG. Cyatanguye turi abajene batatu. Twigana mu gisata c'ivy'inyubako cyo bita Faculté des Sciences de l'Ingénieur canke Génie Civil. Hanyuma turagerageza dutangwanye dukoresho duto. Twebwe nyene kintu c'isukari. Yego, twebwe nyene twirondereye. Turabandanya turagerageza buke. Ariko uko byagiye bibandanya hariho bamwe bacitse intege sinaca abandi barafatirwa mu bo twari kumwe sigara muri sigara jenyene. No musi ni uriko urapambana n'ico kintu. Yego, ndabandanya mu nyuma ndagura. Cyo gihe mwako muragerageza kugerageza iyo sukari mu. Yego, cyari ico abantu barumaze kubibona. Oya nta na hamwe. Initiative hano yavuye. Iyo myaka nshaka tugiye kuri iyo myaka. Imyaka. Byagutwaye imyaka ingahe? Twatanguye mu mwaka wa 2018. Umugambi ugiye gukunda ubu. Umugambi wagiye gukunda mu ntango z'uno mwaka. Mu nyuma niho naja kwitura payeje ibona ko nshigikira. Ari naho muza kubona ibi bikoresho bishasha biriko birateranizwa hano kugira ngo dutangure kurondera umwimbo w'isukari umeze neza. None isukari iva mu muhwi bigenze gute? Murakoze cyane. Ico kibazo benshi baragifise. Sinzi ko hari abo baba bamaze gutemberera mu ihinguriro rya dufise i Burundi rikora isukari rya Soso. No kuvuga ibikaju bwa mbere na mbere babanza kubikanyura bakaronka umutobe Amazi. Tukaba tuzi ko n'igitoke naco nyene hariho ubuhinga bwo kugikanya kandi n'ubwa kera mu Burundi hakaboneka umutobe. Yego. Nuko rero twatanguye tugira comparaison kuri ivyo bintu bibi. Ati none ko hajya bahera ku mutobe akaba ari ikindi kintu kizana umutobe kandi gihari cyane kimwe isukari vyose aho kinasuma ni uwo musigati. Yego. Ati tuze tugerageze turabe ko ibi bintu vyo kunda. Turatangura turaja ku bantu bamaze kwihereza urya mutobe w'igikaju hamwe no w'igitoki batubwira w'igitoki ni bukaze kuko w'igitoki burya n'abavyeyi ntibemerera abana ko bashobora kuyihereza batawushizemwo amazi batawudiriwe kuko bavuga yuko ushobora no kuba wo kugwaza unyoye gutyo kubera ukuntu sosa cyane. Yego. Umunsi wa mbere avuga ati reka tubitangurireko. Byari bitoki bingana gute? Mwakuyemo ibiro bingahe vy'isukari? Murakoze cyane. Umunsi wa mbere tubitangura nagira ndakumenyesha yuko bitanakunze. Nta sukari twashoboye kuronka. Havuye mwiki? Umunsi wa mbere havuyemwo ico no kwita produit semi-fini. Ndaza kuyibereka nuko musanze no munsi isukari atayihari kubera turi muri ivyo byo guteranya ivyuma bishasha. Ubu nivyo turiko turiruka ko cyane. Twaronse nico no kwita siro
abazi by'amasukari barabizi ni produit novuga iri semi fini ntuburagira kuronka isukari haba gisigaye etape zigera kuri zibiri kugira ngo ushobore kuronka isukari imeze neza. Kuri wewe kaya gakono gatoyi ku bwa mbere wakukuramo nk'ibiro nka bingahe? Kuri jewe kuri kajya gakono gatoya ku bwa mbere narakora nkakora 20 kilo. 20 kilo. Yego natanga. Wabasize mu nk'ibitoki ubwiranije nk'indi. Bon naba nakoresheje simvuga ku bitoki ko sinabipimye ibiro reka mvuge ku mutobe. Naba mfise iritiro zigera ku 40 z'umutobe. Gacukuramwo 20 kilo. Aca nkuramwo ibiro 20. Ko ari ibitoki vyitwa rusubire, ari ibitoki vyitwa gwire, hari ibitoki vyitwa ibikashi tumara amasenge kandi biratandukanye mu gusosa. Yego cyane. Ni bwahe bwo gukoresha? Ubwoko nkoresha bw'ibitoki bwa mbere na mbere nakoresha ubwoko bw'ibitoki byose bijya bagana. Uko hari ukuntu mu kugana ibitoki bakoresha babivanga kugira ngo bifashanye hashobore kuboneka umubaga n'ingoga canke umubaga uri concentre. Hagaca habaho n'ibitoke novuga bisanzwe bisosa kurusha ibindi kandi bigatanga no mubaga mwinshi. Ukuri utanose ji nyinshi ntushobora kuronka isukari nyinshi. Rero duca twitaho ku bitoke bitanga umubaga mwinshi. Uradiriwa? Oya. Ugana uko nyene? Yego. Nihe vision usanzwe ufise kuri wewe niyo projet yawe? Murakoze cyane. Nka leta yo navuga yuko amaze kudushigikira biciye mu mugambi payeje kandi turabikenguruka cyane kuntu bitayeho gwaruka. Hanyuma nk'abo babifuza kudushigikira canke gufatanya ibikorwa natwe nababwiye yuko vision dufise niyo kubanza kugwiza isukari mu gihugu kugira ngo iribura ry'isukari mu gihugu rihagarare. Murana yuko riteye umudugararo. Ikindi ni icuko ugwaruka gohabwa akazi ku bwinshi narya mubona ko chômage yabaye ndanse mu gihugu cacu c'u Burundi. Murakoze. Ni kahe kamotera ugwaruka ukizinza amaboko ukindiriye akazi nkuko benshi biba bimeze uko mugabo kuri vision nawe gatereka nshobore gukora umugambi ushobora guhereza abandi Burundi gwaruka rukava mu bukene. Murakoze sino vangura ugwaruka ngo barashoboye canke bajya ntibashoboye umwe wese arafise ivyo ashoboye ariko hari ugwaruka usanga bashoboye gutunganya imigambi. Abo rero babishoboye ni bayitunganya kugira ngo baze bafashe bajya abandi badafise iyo mpano yo gutunganya imigambi baze bashobore gufashanya babaha akazi nabo. Rero ndateye intege ugwaruka ruri ku kivi n'abagitunganya imigambi n'abakiyitegura kugira ngo duteze imbere igihugu cacu. Kaye kajambo bwira neza ugwaruka ko kudacika intege kuko bagenzi be baracitse intege baragenda. Ubonye baza ko no muri wanyu nibaza ko ngeraho barabaye n'induru ukuntu bagati ivyo bintu amuhungu era ibindi bintu ukora ikiganga canke ibindi izahe intege utera ubwo gwaruka muri rusange. Murakoze. Ico no tera intege kugwaruka nabamenyesha ko nka jewe namaze imyaka 4 kugira ngo uyu mugambi ushobore kuba nobona inyishu yawo. Rero no batera intege yuko ikintu cyose utanguye ntigica gikundira uwo munsi nyene naho yoba umuryango wawe ukakudekuraja ntuze wemere nukuguma kugikorwa kikurimwo ukagikora kandi impera n'imperuka vyama birangira ibintu bimeze neza. Umuti wabonetse w'isukari yego ku mujene ku mujene afise imyaka 29 yaza kai ikintu kihimbaye kiryoshe kumva. Okay, ikiganiro ni open mic twongera tunagushimira cyane. Tuzogaruka ikindi gihe twamusanze tuaza kurekana inzu ukoreramwo iracari ntoyi dukono turaho tuaza kutwerekana twe turacari dutoyi mugori kura wadugije mwo gatoyi ubone sawa. Nibaze ko nabandi bantu bavyifuza bazuza bakuraba ico kintu c'isukari kugira ngo bagufashe umugambi wawe umenyekana. Yego barahakanze. So reka nagushimire cyane. Murakoze cyane nawe. Asante.